Imana mukakarishikiriza kugira ngo itugire bashasha itunagure dusubize mu ntumbero Imana turemeye ariko kandi turemeshe ituma bwoba ibintu byose biduhanamiye. Mu gisomo cya mbere n'igitabo cya mbere cy'abami twumvise Eliya umuhanuzi w'Imana nzima ariko araturatura ngo yaraye mwisenga ariho yitumiye kugutinya ko agirirwa nabi kuko ariko araronderwa. Ibi byamushikiye ivy'ugunga byamushikiye kuko yari yamaramaje umwami mu migenzo yiwe n'imigambi yiwe mu gufisha ubusa icubahiro baha ikigomana bahari, gutyo n'abasaserdoti bagikorera abahanuzi b'ibinyoma bagikorera abacisha ku buhomba. Umwamikazi Jezabeli umunyamahanga umupagani uwo mwanya yararongoye araheza yarahimiriza umwami ukurondera guhitana ubuzima bw'umuhanuzi Eliya. Naha twumvise ngize ngaho ku musozi wa Horebu yigegeje amundamunda kuko rimwe na rimwe burya amagara arafumba nawe kwitegura urupfu yabonye. Rero muri inzira yo kwemera biradusaba ko hari igihe gihe tubwizwa guhunga. Na Yesu yaravuze ati n'ibyanga mu gisagara murahungira mu misozi mubabisi mubaho umwanya. Ega rimwe na rimwe aho usanga abisi bigize abasazi bikaba ngombwa ko bakinguruka kugira ngo uzongere ugaruke ishavu ryatureshe ibisazi byabahizemo ubugumutsi bwagabanutse. Niko bimeze. Niba umuntu ariko akubwira ati ukansubira ndakumena uwo mutwe no ufise amaguru uragira bwikora ku maguru w'ikiza umutwe impande kuko n'ubuzi ibyo bayanyu ariko bakagusa n'ayanyu mu mutwe. Nawe nyiragahunga rero agahungira muri ako gahinga atizeye ikintu na kimwe comukiza abantu atabona yari karaja umugabo Imana igaheza ikamuserukako iti sohoka uje guhagarara ku musozi imbere y'Umukama. Ngaha aho twakora rero inyigisho y'uyu munsi muri iki gisomwa cya mbere. Uyu munsi ntabwo duteye ubwoba, umwe wese ku gatwe kiwe mu izina ryiwe Umukama araguhamagara ati sohoka vayo bamubwo busazi bamubwo bugumutsi bamubwo bushirasoni bamubwo bubeshi bamubwo buryarya uze uburere n'Umukama kuko Umukama arabikeneye. Kandi mu byo twemera twonemeza n'abantu twonishimira igihe umuntu yumva ko igicumuro cyane ahari ukameze bimuteye amaganya akumva ko arembejwe nuko urukundo rw'Imana ruri hafi yiwe ngo rumukize kandi mubohore. Urukundo rw'Umukama rero ruraza rudusanga iyo turi. Rimwe na rimwe mbere kenshi turavuga ko dukunda Imana, nyamara iyo turavye neza turasanga tukuri Imana idukunda. Ni nayo yagize umwete n'intambwe ya mbere yo kuza kurondera ubuzima bw'umuntu mu buryo mu kabi amushire mu nzira nziza amusubize mu kuba abana bayo kuko twari twaragomotse tukamwikurako. Umukama araguhamagaye nawe uyu munsi wowe ugenda mu mangitengete y'ibi n'ibindi. Wewe mu buzima bwawe amashetani n'amadayimoni ati sohoka ngiri jambo rimenyesha. Wewe uri mu maganya ategera kuntangana Umukama arakugendera umunsi musozi akwiremeshereze agusubiza akanyamuneza akuronsa amahoro wabuze agusubiza iteka. Nawe natwe duhamagariwe nuko kumwemera nk'uko Yesu abivuze nituba abantu b'intemera kugira ngo ubwoba ntibudutsinde yamara ibitugoye tubyerekeze ku Mana yacu yuzuye impuhwe n'imbabazi itabara kandi igakiza umuntu ku mwanya no mu gihe nyine yashimye kandi yihitiyemo kuko atawigisha inama cyane ngo ayihendahende ubona ko kandi gupfukamunwa hirya. Eliya rero agatabarwa akabona by'ukuri ubutabazi bw'Imana. Umugabo nawe nyine ntamuzi bimugora
akaba yibaza ko Imana izihinda ivuze induru iza isangura byose cyangwa igomagura byose, ariko Imana ikaza iciye bugufi mu bisanzwe mu byoroshe. ari cyo duhamagariwe uko guca bugufi nuko si umutima hamwe kugira ngo Imana idusange muri uwo mutima w'urukundo. Umuntu w'ubwishime, umuntu w'amanyama, umuntu w'inzigo, umutima w'urukundo baca batandukana. Uguca bugufi ibikunde ntibimushobokera, ukwihangana ukugirira imbabazi abandi ntibimushobokera, kubera ko aheza akihagarara ko akigira sura ivu, akigira n'imfizi y'amahanya kandi acamanze nawe. Ukuzura inzigo nibyo byuzuye abantu. Ibyo byose reka bakora umutima w'ubwoba, dutinya ngo mbega ejo bizoba bimeze gute, mbega ejo bizoshika kuki, mbega ejo bizongendera gute. Kw'imyaka imbanye myinshi namwe ndabaza kuva na kare, mbega mwebwe namwe muri kumaririmba uno munsi ko mufise imyaka 20, ubwo no ku myaka 30 mukiri kuri muzo muterera Imana cyane muzo mugeza ahandi hafi tutazi. Tugekuza ubwo ibyo bibaremeye muterekanye cyane muza kwisiga insango. Reka kubera ubwo bwoba nyine abantu bisigaye twarabaye nabi, mbere bwahavuye kuba nk'ubuzima bwa misi yose. N'inyambaro twambara ugasanga zifatiye kuri ubwo bwoba, mbega abantu bambona gute, kandi mbere nk'abanaka nanjye muri kinanaka nyamara nawe kwambara gute. Umuntu ashobora kwigurira impuzu kandi akazamariza amafaranga ateye ubwoba na menshi, mugabo kubera ubihabwa n'Imana. Umuntu arihatira mu mbate yihambiye, mugabo gutora kabiri ubihabwa n'Imana kwayo. Akinana takizingazinga mugabo ugasanga n'ubundi abwari kumbiye ko yeruziye, kuko afise ubwoba kumenga uko kuntu mbega yibona kumenga ni muto ntibikwiye kuri we, yumva umenga ariko ni kuntu yorondera hari ibindi myorenzako ari nk'abandi. Yamara uri wewe kumubwizwa kuba nk'abandi. Uko tuntu mwisiga aheba bakarenza urugero, agasigara afise amabara nk'umunwa w'amazi, aha ugasanga asa n'utumubisi, aha aratukura, aha arera, aha n'umumbaze kibazo n'uwo muntu ari gute, kuko yumva kumenga uko Imana yamugize hari akandi kantu kabura agomba kongerako kugira ngo aboneke bose gushaza n'ibyari bibi. Mugabe turengeje urugero ni ngora itugarukaho kandi muzi ko abantu baba baja kwa muganga niyo bagize isangano ngo bagomba babasure ibyo bisize bikaba kuno gufatana, mugabo ntacyo nicyo bitwaye kuko gushaza no gushimiriza mukaba yahisemo ibyo nta kundi no kumugira gute. Ubu bwoba rero Yesu kabwo aje kutumara nk'uko aje kumara umuhanuzi Eliya aho yari yizingazingiye yinyegeje, yatumye yabunze ati soka vayo uze kuraba umukama, wumva icyo umukama akubwira, wumva ingene witwara mu buzima bwiwe, wumva ingene wosonera umubiri yaguhaye, wumva ingene wotumbereza ubuzima bwawe ku ishaka ryiwe, wumve nawe akanuvira ku rukundo rw'umukama, wumve nawe iteka ryo gufasha abandi, wumve nawe iteka ryo kubona neza abandi, iteka ryo kwitwarika abandi, iteka ryo kugirira neza abandi. Nawe umukama reka duhamagara ni nk'uko yabwiye Petero ati ingo va muri ubwo bwato bw'ubwoba, bw'amaganya, bw'amarira, bw'induru, bw'urwamo, yamara cyo mu gacere k'umutima wegeye mu mukama. Iyi si murabona ko yuzuye induru, murabona ko urugamba isengero twatewe iyo hageze ko mubuze ibyuma murakubita bigatabuka yo kumenga ariko ibyo bintu ni iki. Nasi ndabaguti icyo muravuza ariko cyo byakeneye ubundi abagire kuko kandi cyo byakeneye muri kandi n'uko tumuhimbaza mugabo atari ako gacere ko hanze, burya gacere dukeneye n'agacere ko mu mutima gusumba n'ibyo byo hanze. Mugabo murabona ko benshi twahugiye muri ibyo bintu, ibisabisho bya bamwe n'abandi bigatangwa mu nduru bigahereza mu nduru n'ubundi, ukiyumvira none bazirikanye iki
batawi nkumure kugira ngo uwo muziki umwibagize utwibagize icyo umutima ukora twagize icyo umutima akora akaduma kuruto ati nyabo iki mugabo umuntu akumva ko guhungira mu muziki guhungira mu nduru guhungira mu mayoga guhungira mu biyayuramutwe ngo niyo ngo mutiyaronse mugabo ugasanga n'ubundi ibyo bivamo usanga zambaye n'ubundi zigije nka gatanu zikurengereye ubu turemesha n'umukama we yatwitangiye nawe duhamagariye kwigana nk'uko Pawulo Nyiranda bivuze ati ntacyo ndogira kurukiza amarembo wacu notuma mbikivume kugira ngo mbone ngo bene wacu ko baramusamaho imitima yabo ibohotse notuma mbe ubuzima bwanjye kugira ngo urukundo mu bantu bongere rugaruke notuma nina ndasheta gatwe nkasheta ubuzima bwanjye bagashaka bagaca bagacacunga kugira ngo mbone ko iyo ntari y'umukama twayivuze twashingiye nawe umukama twayivugiza by'umukama ntihagire uzihinguza ngo ntabyo numvise ibyo rero bikadusaba kuva muri aka kayaga k'isi kuzuye hose umuntu atashoboye n'aharuhukira biva hanze bikinjira no mu muntu induru iri mu mitima yacu mu bwenge bwacu mu byiyumviro byacu isumba niyo twumva hanze ntibibatangaza ngaha mu ngoro y'Imana turashobora kuba twicaye ngaho turi mu ntambara iteguye uko ingana y'iyo hanze twaje tuva ibyo rero umukama akaduhamagara ko twumvamo sohoka ingo duga ku murambi w'umukama wakira ijambo ryiwe iryo jambo ry'iremezo nta rugendo rero rwo kuwufata tutari kumwe na Yesu mu byagushikana nibi byashikiye abatumwa baze Yesu ku nkombe bihereza ikiyaga baragenda muganga aho bakuriye mbega bari bagiye bari bajyanye iki ubuto bwacu mu butwari Imana yaduhaye n'itungo Imana yadutije ku mubiri Imana yadutije ubwo Yesu arimwo cyangwa twaramuhereranye aha naho umuntu wese yokwibaza akarimbura agasuzuma umutima wiwe kugira ngo yumve icyo umukama atubwira yamara rero n'ibyo byose bigoye umukama ati nimuhumure ni jewe nubwo utabona iyo uja n'iyumva nubwo isi yakwegeranije nubwo abayo bakugumukanye nubwo agatotezo katakubuzeho nubwo utari kuraba nk'abandi nuko abandi bayamaze kutaba nk'abandi niko gupfa nanone ubwato bwitangira bukiri umuyaga nyamara Yesu ngiri jambo ry'iremesho tubwiye ati nimuhumure ndi kumwe nawe ni jewe humura jewe ni Yesu turiho turi kumwe nawe igisigaye ni ukwemera gusa kugira ngo dushikane kuco nyine yadutoreye